Fabrice hari ibintu tumaze imisi kubona biriko biratradinga kuri Fibi kuri Facebook ujya mukobwa Miss Theo Fumengo Global 2024 ko mwo bamukundana promota ujya n'abana babi n'abantu batagiri banga donc baraguseseye agafu ijya foto ko yaraciye hajya uko biri kose ujya mukobwa arakuze niwe uri umwana kandi nanje ndakuze siko yari yateze amatwi ngo ariko arumva kuri 4G hamwe nta nkuru nimwe nsiga bo nibaza yuko tuzobibabwira hanyuma ubwo buje uko tegura predote canke uri mu gutera ibimeze gute reka tuzobibabwire hanyuma kugira urazi ikintu ntahuye rero gafabe ahuye yuko umukobwa aramusavye musohokanira kwankira kandi nizimugisha kuri urukundo ushaka ko rugenda neza umuntu wawe cyangwa umuntu wiyumvireho mukundana niza umugira umugenzi hafa nyina cyagi umugira umugenzi hanyuma nyuma kumugira umugenzi abona yuko mubandanya ko yoba umugenzi wawe mwiza umugenzi wawe mwiza ushatse kuvuga best friend yego umugenzi wawe mwiza hanyuma mu nyuma ubonye ari umugenzi wawe mwiza aho zisho umuntu vraiment ko biri kose nyigereje babita cyane kuruta ndakubaze kabaze gatoya sa niba bitari bitari banga so excellent ntabona harura ni benshi ivu nigera ngere nikuzaza kutubwira sabundi mukobwa amana ufise shiri wawe aho numva ko harimo ubuhehesi like bakunda ko gudahazwa nibyo ufise kutabumbwa nibyo ufise reka kana ndakagusigurira muri bene ubu gusa nk'ivyo bimbwiye uri single ndabitahura gusa mu gihe ufise sheri numva ni bwa buhehesi none nk'ubu nawe wumvise sheri wawe agiye yavyumvikanye sipoza yuko uwo mukobwa ugiye mugende mukora umutirizo siba nawe afise sheri wiwe agiye arabimusigurira ngo urumva ari wewe wovyumva ariko umukobwa asohoka hanze gute cyangwa umukobwa akinyuma umuhungu gute none nawe umuhungu nawe akinyuma umukobwa gute ni itegeko ntumbarire niteka ko guca inyuma uwo mukundana none ndakubaza imana ndimye abakobwa bangaye ku isi imana ndimye abahungu bangaye ku isi yega pana kuvuga ngo tugere dukora umutima guca ugenda kubera iki ibyo no cubitara ngo abahungu ngo ni bakeya ngo bakobwa kandi no ibyo bintu iyo mentality mwazanye ngo abakobwa ngo ni benshi ngo abahungu ni bakeya ibyo mwe mwabibonye he kuko nejo ndatanze mwiriwe na bwa kevanye mwe wese aho aherereye so guys turabashimiye cyane kunze kutabona aba subscriber karaduga turabakunda uko twemeye kuzoba kwama tubanezereza ko kumwe ntahandi nso ko twabazaniye Rushasha n'amakuru mashasha so guys namusi twazaniye wa moto genre sumwe invite mushasha siko twavuga ko mu invite mushasha numwe musanzwe mumenyereye aho zakora kuri Step Media rero no musaka yavuze ati je ndakumbuye abakunzi baje kuri Step Media ifu yuko genre noza nkabaramutsa hama tukaganira so reka rero abanza turamutse aramutse abakunzi biwe ndetse n'abandi bakunzi bashasha bo kuri Step Media so Fabrice turaguhaye kandi yes turakoze cyane Fafa umeze neza meze neza nawe nipo ntari bivuma ndashima Imana n'abantu bake kubera ko abantu bake yaragishima abantu benshi impamvu umuntu atoshima abantu benshi nuko abantu nasanze ari njyajya gusa ninjyajya nawe uri njyajya gukora hormone urumva niyo mpamvu nshansima bake nyene njyajya zigenzi zanje none ubizi gute yuko mwabo bake ushima atari njyajya ndazishima nyene nta kundi nyene ujanire yes reka ndamutse abakunzi ba Step Media murazi neza yuko nta nkunda kuhara amatsuka kundi nyene handi nyene yola nedize jetre wedi urabeze neza ni Fabere Burundi canke ikiranga kirumwe behind scene behind camera ni sorry mwana cyane ba ndi muri filme cyane niyo mpamvu mango behind scene zama ngo wafashe behind scene like this nuko ni Fabere Burundi behind camera ni kagasore kishiyo niyo mika nuko ni Fabere Burundi nkuko wajije kubabwira abakunzi ba Step Media bakera bari bamenyereye cyane ndaramukije cyane so Rushasha nawo ndabakunda Rushasha nteruka kuri Step Media ari abasabone menga 55 ariko mengo yaraduze ni 57 ko ari bitatu kandi ni byinshi tamenyera ihumbi bitatu tamenyeranye yambo umeze neza yes so Fabrice wavuze yuko ubu unyara uri muri kayo yagukira wa film est-ce que ibintu bya journalisme waciye ubihera
cyo ndetse sinayiheba ni passion yanje. Ni passion yanje sinayihevye ndabandanya nkora. Wa nkari ko ndabandaniriza ko muri Step Media ndafise yindi TV mbandaniriza ko kandi ni bien ibikorwa bikabandanya bigenda neza. Yes, muri Step Media kuhava warapasuye canke zagenze gute? Bo muri Step Media kuhava urabona mu kazi ari ico bita mukataba canke kontra. Iyo kontra rero mwakoze n'umuntu iheze aba kwiyongeza canke kudemisiona. Rero sinubwa na demisione sinubwa kuko iyo abana demisione simba naragarutse ngaha. So muri Step Media kuhava nawe bugurutse gusa banza nkoreramo. Ariko abakunzi ba Step Media lazima barebajije ibibazo byinshi niko twahirutse ari Fabere hama ko nyine TikTok umukobwa cyari yitama. Uyu mukobwa ubona ko dusa bagiye bavuze ko muri commentaire tarukaje hano ko dusa vraiment. Rero ni sister wanje niyo mpamvu yasubiriye nta kibazo vraiment kirimo. Umwana w'igise guys niwe yampasi yambwiye ati reka ne sister wanje nawe agire icakoze jo ndamubisire nawe. Fabrice barakoze so Fabrice ni ibintu byo gukina filme like byakujemo gute ko mengo sibyo twari tukumenyereyemo twabona mengo cyangwa ntabyo woshobora ngira nako tankurikirana cyane. Yego wari usanzwe n'uvuga ati je kabisa wandabana ubwoba kare byo gukina filme ni ibintu byanje no kugira ngo nje no gukora kuri Step Media no ko bambonye muri filme. Yego donc waje gukora iriza journaliste musanze gukina filme. Of course. Oh, I'm sorry ntabwo narinze kandi uri broad. Oya mu brother arashobora gukora ibintu byinshi n'ubimenye urubizi sego vraiment no bana bimenye ntabwo narinze. Yes no so Fabrice hari ibintu tumaze imisi kubona biriko bira tradinga kuri FB kuri Facebook ujya mukobwa Miss Theo of Mengo Global 2024 ko mwo bamukundana eske gira icyo bivuze ngo twabonye utavuze nta commentaire yawe twabonye nta cabivuze ko eske nibyo canke abantu bashafise amakenga nka jewe vraiment demo mu bafise amakenga gira rero tuduhaye umuco bari ibyo wabibonye niwe kuri Facebook ni Facebook yiwanje canke oya hari aho hose kazima twabonye ifoto yawe sinzi ko wabufise hasi hasi uramufise hasi cana hasi afise narabizi ko atagiye mfise twabonye wewe rero canke niye yawe maybe umugizi uravyihakanye rero kubera ko kuri Facebook hacako inkuru nyinshi kandi nyinshi cyane bamuzi ububeshi kandi hakabamwo n'izirizo z'ukuri. So rero dukeneye duha umuco eske baba barabeshe canke ibyo bari ibyo bisanzwe ari ibyo ubona gute? Je nacu ndabibona je mbona vraiment ibyo bari ibyo bari sawa ibyo bari sawa niko ubona niho ndabibona no urambajije ati wowe ubibona gute nanjye nakwishura ati uko ndabibona mbona byoba ari sawa ntacyo byaba bibaye Nibyo nyene rero mani impinyinshi kwiye imeze neza none si iyo nyene inyinshi yawe iyo nyene rero ugire biface rero karabaye utwiminyishu kandi bo wowe nakubajije wibona gute? Je nakubajije n'amaso yanje ni point of view wanje si yiwawe okay kandi uko je ndabibona sika abandi babibona rero je ko nakubwiye ati ntaco byo babibaye ni nkuko abandi bashaka kuvuga ati wapi Fabrice ntiyokundana n'ujya cyangwa ujya mukobwa ntiyokwemera birashoboka rero dushaka kuduha umuco wawe eske nibyo canke ni inkuru yifondana like Bevanse atariyo urabona cyambere reka mvuge kujya foto iyo yaraciye ku mbuga promota ujya n'abana babi n'abantu batagiri ibanga donc baraguseseye agafu abanyene sako muri rusange ijya foto ko yaraciye hajya oya mukobwa ni nabivuge gute bivuga uko nyene nuko nyene uko byumva bivuge ko ngomba kubicisha oya singomba kubicisha kure kandi ngomba kubicisha hagufi kandi mu nzira nziza cyane uko biri kose ujya mukobwa arakuze niwe uri umwana kandi nanje ndakuze siko yari yateze amatwi ngo ariko arumva kuri 4G hamwe nta nkuru nimwe nsiga bo nibaza yuko tuzobibabwira hanyuma ubwo buryo uko tegura predote cyane uri mu gutera ibimeze gute reka tuzobibabwire hanyuma kugira ngo inkuru
nyene izoryohe cyane kuruka Canke woducishiriza ko gake ati burya naho babivuze babaye bumena ibanga byari bikiri mu ibanga gusa barabishize ahagaragara rero ko msi babishize ahagaragara birashobora nivyo gusa genre kuba biri ivyo ntiturabikomeza cyane rero kuramenda yasiko ndaguhenda niko ndaguha ide y'uburyo ushobora kubivuga kuko urumva niko bimeze niyo nzira urazi ndakubwira ikintu usukuri kosa rukuntu urazi ikintu ntahuye rero gafabi ntahuye yuko umukobwa waramusabye musohokana akwankira kandi nivyo mugishe kuri nivyo cyangwa sivyo ibyo bimbere sivyo umuco rero umuco urahari frère uyu muco ntubona guys ariko akuduha umuco rwo ashaka kubikisha kure iki natubwize ko nyimba aramusabye ko baja mu rukundo akamwankira n'ibintu bisanzwe kuko si bose bama bemereye ku bisanzwe iyo abana aramusabye ngo tuje mu rukundo akanyankira mwana yibonye no kuri rezo sosiyo nyene kuko aca vyiyamiriza ngo ninde ashobora gufata ifoto yanje akayipostinga ntamuhaye uburenganzira donc nawe aravyemeye goti ndabibona ndabibona so jewe na Brianne umugenzi ni byinshi quel genre de mugenzi muzomuhamagara mu mwibarezi bwo bugenzi rero tubagije wewe jewe no munsi ikintu nshoboye gushika ko nuko jewe na Miss Brianne tuba abagenzi nawe yovyemera ko muri abagenzi n'abagenzi bisanzwe muri best friend navyo ngene yovyemera she's your girlfriend your best friend urazi ndakwerekeye Fafa hari ibintu benshi abantu benshi abajene benshi bakunda kwirukiramo cyane urazi yuko impamvu inkundo nyinshi zitaramba canke amahora shemesha ataramba no kubera bakorokera mu bashirishushu TikTok ushaka bihere bahumuca abantu bashika bakorokera mu jango ngo nkine mbere se bihera mu bisanzwe ushaka urukundo rwawe buramba reka nanga karorero ku giterwa cy'ivoka abana avoka ntivyagwa iba ari avoka nyene TikTok irakorerwa ihera hasi bakora ibisamo ushaka kuba kijambere ukayatya kumisi ari system bakora ushaka kwikirikira ugasanga ukayi bane kuyigira gute kuyibyaza ibyaza umusaruro no kuyimisha ariko ukuntu bazimya ivoka amavoka bakayimya nyene bakagira kijambere abantu babarimyi barimo amavoka nka mutima aca nyumva cyane cyangwa bitwa ba Desire d'amour bari mu bitego by'amavoka urumva buke mu kuba kuri ibisabwa byose mu nyuma kanezererwa icyamba nshaka kuvuga gute mu kirundi ciza urukundo ushaka ko rugenda neza umuntu wawe cyangwa umuntu wiyumvireho mukundana iza umugira umugenzi Fafa nyina chagiye hanyuma kumugira umugenzi ukabona yuko mubandanya ko yoba umugenzi wawe mwiza ushaka kuvuga best friend yego umugenzi wawe mwiza hanyuma mu nyuma ubonye ari umugenzi wawe mwiza akabatisha umuntu vraiment ko biri kose nyegereje babita cyane kuruta ndakubaza kabaza gatoya sa niba bitari baga usohekse anga abayitse mfise ntabona harura ni benshi ivu nigero ni gushatse kutubwira okay abo bose genre akuvuze ngo ni benshi bose babirinda kubishisha mu ubwo buryo canke ntiwari bwatahura iryo banga uko bije ukabona umukobwa azishobora kubimubwira sinari bwabimenye niyo mpamvu ndiko ndabapartage experience nagize donc cette experience ndende mu bakobwa that's why wamenya ko kantu ikatsi kugire ndabutse ngenda bivuga kugire byumvikana of course kuko urabona sivyera byose aramata right sivyera byose aramata urashobora kubona umukobwa ari mwiza mwiza barakumba indani yarabotse naho ugasanga mwiza nk'uko uratwika ariko ugasanga vraiment yarabotse uvuze abantu bashaka bo kwiruka no kwiruka niyo mpamvu rero urukundo ushaka urukundo nyakuri urarutreta
urarubagarira tukaruhiga ukarurihiga donc kubwo uzoshaka abajana benshi makosa bagiye barakora mu buzima ni guhubuka hari amakosa menshi twagiye turakora twarahubutse turakora amakosa gukora madiga turadegaja nyene hari ibintu byinshi twakoze by'amafuti ugasanga vraiment usubije amaso makavuga ati yari jewe kandi nabikoze nk'ubura regret like ko makobwa mwabose mwakundanye hari amakosa nakoze ndiko ndiyumvira umuntu yari jewe cyangwa ari kinjukiraho nyine cyasana mubo mwakundanye ntawagusitsemwo inkovu ni nyinshi twaravunitse hano n'inkora ntumbarire warahwereraho umuntu azogushikira azoba utegure bushasha twaravunitse twarababaye urukundo rwaratwishe nyine wavuze urukundo numva intambara rero uko imyiza arago agiye kurwana intambara y'isi bashebekerera bo ndashaka kuvuga urukundo urabona experience ufite mu rukundo iyo nza kuba ndabifite mu myaka 5 ishize iyo nza kuba ndabifite mu myaka 3 ishize aba ari fresh sana ubu warubatse navuze ko ukuze ubu wasinze go wawe sagenda kuzopfa singana na bajunior na junior yago n'ukuri kwimana singana na bajunior n'umwana ujyanye ajya n'impinja ihangane cyane nawe azokura usanga ntarabona ubuzima aracyashakisha nawe usanga ariko gusa nyine ariko ariga siko usanga nawe ari ibyo yaciyemo biramukomeretsa I don't know why gusa ntawamenya ariko ariga nawe nyine abihebe ibyo bintu by'ubuhehesi mwigisha cyangwa urabona nuko gusa abantu mukunda kubyita ngo n'ubuhehesi niki none sinzi gano bivuga mu kirundi ciza ariko ubuhehesi ni ikindi kintu nyine bizarre kidusiguriye urabona guheheta no gufata ku nguvu hama gufata ku nguvu no guheheta yego guheheta no gufata ku nguvu no guheheta none nk'ugafa je twumvikanye jewe na ugende gukora umuti nyabake kende kwa muganga wewe wizi nize langue okay okay sawa turumvikanye turagiye gukora umuti ntacyo nyimba ari kinine nyimba ari paracetamol nyimba ari hanyuma turabyumvikanye bien seko premeranide yego twagiye gukora twagiye yes uhese urihenga mwabyemeranye urafise umushere like your girlfriend tufate ko ndamufise n'ubuhehesi mani kuko urumva umuciye inyuma guca inyuma we bisiguriye guca inyuma numva yuko ni kujya kumva yuko like ufise sheri wawe ugaca ugenda gusa ubundi mukobwa mani ufise sheri wawe aho numva ko harimo ubuhehesi like bakunda ko kudahazwa n'ibyo ufise kutabumbwa n'ibyo ufise reka kana ndakagusigurira muri bene ubuhudu gusa nk'ibyo bimbwiye uri singo ndabitahura gusa mu gihe ufise sheri numva ni bwa buhehesi none nk'ubu nawe wumvise sheri wawe agiye yabyumvikanye sipoza yuko uwo mukobwa ugiye mugende mukora umuti w'ijosiba nawe afise sheri wiwe agiye arabimusigurira ngo urumva ari wewe wovyumva ariko umukobwa asohoka hanze gute cyangwa umukobwa acinya umuhungu gute none nawe umuhungu nawe acinya umukobwa gute ni itegeko ntumbarire ni itegeko guca inyuma uwo mukundana none ndakubaza imana ndemye abakobwa bangaye ku isi imana ndemye abahungu bangaye ku isi ibyo ntubizana ibyo ntibiza mutware rero bamenye yuko Jean mvuga ati dukundana n'uyu dukundana na batatu dukundana na bane yego pana kuvuga ngo tugere dukora umuti hama guca ugenda kubera ibyo nuco bitaranga abahungu ngo ni bakeya ngo bakobwa kandi no ibyo bintu iyo mentality mwazanye ngo abakobwa ngo ni benshi ngo abahungu ni bakeya ibyo mwe mwabibonye he iyo sije tubanze tuyihoze tubanze tubandanye bya film ko twakubonye muri akamuna like uri representative w'amashengero ibyo baje kwigisha amashengero nibyo wigisha abantu ati ni urabona
ndibaza neza yuko warabonye yuko muri representant w'amanyanga hama muri iryo yindi like uri pastor Ciramunda naho nyene wari w'amanyanga hose nari w'amanyanga nari ibyo wigisha nigisha neza ibintu bikaba bimeze neza wigisha iki urabona ukuri kose nakubwiye suko kuvuga urazi hari ibintu byinshi abapasiteri bafise sishaka kubarengera cyangwa ngo ndabinjirira hari ukuri kanaka bafise batashobora kukuvuga imbere y'ishengero bakuvuga iyo ubegereye mukavugana muri babiri nk'ukwahe duha akarorero nk'uko wabikinye ubi genre ariyo role bari baguhaye mwako kanya donc usipoza kuri we nk'uwari kukubaza akakubaza akagutura nk'icyo kibazo ariko muhanura iki turi babiri je ikintu ca mbere impanuro umuntu cyangwa inkose ya umuntu ni kumva ko ikintu cyose ukoze kitagucira urubanza kuko urabona ngaha hamwe no sifa dufise icyo no kwita sentence cyangwa bad spirit cyangwa esprit imbi yasabye mfite esprit zibi hariho esprit y'Imana na esprit satanique no rero muri zibiri wewe ni ufise pouvoir yo kwemerera imwe kora wemerera agakora satanique ubwo urumva satanique ni ya bo uri kwa nta gihe urashaka kuja ahantu ukazomba umutima ukubwiye ngo genda ubundi ngo no uje yego ivyo ndabitahura nakubaje muri ya sanse umuntu uri pastor aje guhanuza ati jewe mfite seri like gusa ndafisa kandi gakobwa like apare umuhanura iki icambere ikintu no muhanura cyambere positivement mukureka akagumana seri wiwe sasa ubwa kabiri mbega ugira uje hanze kubera ugira uje hanze kubera urabona abakobwa abahungu hari ukuntu abakobwa bo dukunda mfata mushiri ngo kuri ngo je vraiment urazi ko dukundana ngo cyane ngo wihangane ngo tuzabwira ngo ndi wawe ngo ndakwibikiye siko unyene ukacuca ngaho kwikuta mu gikiriza ngo yana udesheri wanje kwe wanje we mukivana gusa best we wamuhamagaye sanga haha aba best barishibira sanga haha ebo yakuye ko yakwibikiye mbere wanashaka umunsi umerekana batera gastori kamwe siko batera gastori kamwe hariho umusoda umwe mu Pentecote umusoda yari muri babasoda bagenda kugwana muri Somalia za Darfur amasha kunda umukobwa wo muri Rimbi sorry navuze Pentecote ariko sinari kuyivuga ariko naco niyo mashengero tuzi ko ari amashengero y'abantu antuka basenga kandi wa Imana kandi usanga abakobwa baho benshi ari ama vierge no nivyo tuzi nivyo mwibaza sivyo muzi nivyo twibaza yes nivyo twibaza hama musoda aramubwira ati shene kuri vraiment ndafise urugendo hama nshaka kusezera dusezerane nkuru umusheri wanje turategura projet nzovamo ku kazi zishika tugira mariage nta kibazo ushiri utishushushu mukunda kwinginza nabyo ntushobora gukora ndindira umunsi wa mariage tuzobikora hanyuma umusoda aramubwira ngo ndagusabye amagana Rivière ati ego agaze karufundiki ego sawa tiwe big up sana rero turacika ku kazi burya rero mariage igeze niki byose biheze ama rero type atarakora yo marionette cyakora na pastor abishira ku gatebe mu cyonta ati ukihenda nkasanga gaseke ntigafundiki ibi nibyo bikwica demu pardon ko abanye maze kubona pastor inga bisharije amasasu na marionette inga we abatije ngira mferu amudisha no kuri pardon nakwinginza no kuri mwana bikoze rimwe no rafata yambugita mbwira wabikoze nani na mwarimu mwarimu w'isengera pe no charareka uwo munsi ntibanaryamanya cyajyama mu kindi cyumba mu gitondo dimanche bashagenda kuri eglise amacara kubiti naye mu gahanga uwo muntu uzenye umwarimu ndiko nashaka kuvuga iki rero ndiko nashaka kuvuga hari abakobwa ashobora kukwima afise ubundi muntu
nyine sivyo bindi wari kuravuga ngo ufise sheri wawe ngo ucita n'undi mukobwa ngo mwumvikanye ga nawe ufise sheri wawe ega cyangwa ndagwiwe nanje kumvikana n'uwundi muntu nico ndiko nakubwira kimwe ku kindi bamutware nanje ntwari w'abandi nishaka niko ndakubwira rero yuko atarukundo gukuri ukibaho nishaka ndiko ndakubwira umaze gushikira ukorokera mu muntu ku muntu umubwira ngo ndagukunda ngo nanje ndagukunda ni ya erera wa jeune benshi bari kubara wakagombye kugira umuntu mugenzi kuko je nyimba afandi mugenzi wawe hari vitamisha ariko nyimba n'umusheri wawe hari vitamisha nico nivyo vraiment siko tuvuze akantu ko nyimba n'umugenzi wawe hari ufise byinshi aje bakubwa benshi b'abagenzi nta kintu na kimwe agiye no kubana sheri warambwiye ati burya ngiye kwa bamutiye abakobwa benshi bise b'abagenzi uyu muntu rero ubwo mukundana ubuza abo yagendanye nawe bati nta kibazo inotere ndazi ngene igenda ndaza ameze uko kandi nawe rega guma kwisanzura kuko akundi nyine kwakundenye mwisanga muri bigene no mu rugo ni bya bindi nyene n'amacezi n'ubuki uravuze akantu k'ubwenge guys basore namwe nkumi ava yuko Jean ukorokera mu rukundo n'umuntu first of all banza umugire umugenzi abe best friends hama ubonye uko ibintu bimeze like umugire your wife I don't know canke Jean umugesheri wawe kuryo gwa bizogera kure so Fabrice araduhanuye vraiment nukuri muntu ukeneye kugira urukundo ruramye canke rumeze neza uzura bino video vraiment uzohakura ivyigwa byinshi Fabrice urakoze cyane vraiment uratwigishije uduhaye isomo akajambo kamwe no ku bakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Step Media ko kubasezera no kunyigisha bahaye ubwire nyene ugire conclusion wagize introduction ura developer urogira conclusion bo abakunzi ba Step Media ndabakunda cyane murabizi urazi ko imisi yose ndabahanura kandi imisi yose namvuga ibintu nyene nigendera ico no bahanura cyo nuko isi yaranonekaye ukuntu isi yononekaye ibyavuzwe kera byarashitse aho nyene yakaguruka kajya kandi kibona kimwe ku kindi ariko mube abantu b'abanyakuri Mwisi Petero nkuru nziza niwe yavuze ngo ikinyoma kimwe iyo umuntu akumenye yuko ufise umuhenze kimwe n'ukuri kose uvuga kubiba gucika amakenga aribaza none nyine nikambwiye nivyo gutanga n'ubu ndarongeye kumpenda tuba abanyakuri tuba abantu beza kuri twebwe d'abord kuko jambo ry'Imana rivuga ngo nyimba mwebwe ngo muri wabi ni gute muha abana banyu ibintu byiza rero tubanze tube beza kwanza tuhihe ibintu byiza d'abord twebwe hanyuma nitwamara kwiha ibintu byiza citugira urukundo kuri bagenzi bacu dutange byiza ku bantu kubera ko mwinosi Imana ntuzoyibona yambaye kanzu Imana yibona iciye muri Fafa Imana yibona iciye muri Junior Imana yibona iciye mu bantu benshi bagiye batandukanye kandi no mwabona ubuzima ubu umuntu aciye bugufi umuntu adahubagurika umuntu avuga make ijambo ryose avuze rigira ikimazi kubyumvise apana kuvuga ijambo kuburyo umuntu yicuza icatumye akumva urazi umuntu kwicuza ati jewe namutegeye amatwi iki ibintu birabisha ni ijambo kuburyo umuntu wese azokumviriza canke aza kukumva aryohewe ndahezagiwe ndafashijwe apari ivyo vyose Sami Brian ni umugenzi wanje ababwiye ukuri ni umugenzi wanje ibisigaye navyo ni umugenzi ariko ikintu gihari abantu badukurikirana abafana bacu ni mwebwe ba boss biwacu murabizi mwebwe nta twebwe tutari kumwe na mwebwe byo dupana mushishikare gusupportinga Step Media ikikandi no mugishikane kure cyane kubera ko tutari kumwe na mwebwe murabizi ni hahandi nyene byo dupana merci beaucoup urakoze cyane Fabrice urakoze kumanura duhaye urakoze like bagiranye ibihe byiza nize ko n'undi munsi uzogaruka ahubwo ari warantebe so wakoze cyane no kubona abo waduhaye bakunze ba Step Media namwe turabashimiye kungene mwakurikiranye ikiganiro mwabanye natwe
making sure ko madugira subscribe, liking ino video, ugire commentaire, hari byinshi twabasabye muri commentaire, sharing ino video mu bagenzi bawe mu magroupe, like hari abo bakeneye zino nyigisho Fabrice abahaye. So mukomeze mugira ibihe byiza cyane, turabakunda. Ciao ciao.